akakubwira ati je vraiment ndakunda umuntu w'ubwanwa nkuko hari n'abagabo benshi bakunda abadamu bafise ibisusu canke abakobwa bafise ibisusu n'abandi bakunda hariho wigeze kusezerera mpoye ubukene bivanye n'ubuzima nari ndimwo turatandukana aragenda pe kubera nyene ubuzima nari mfise icyo gihe bitari byoroshe Nyamapro aho uri wubahwe kuko ijyanarize yiwe ndayemera kuko hari abantu ahora koma nka nimwe nkitwengera rero jewe kuba amvuga ko filme zanje ataho zishika ubundi nyene jewe ebana reka ndamushimire Samuel Harerimana ahari hose Imana imuhezagire ni Mr Sami yaramfashije cyane atana kimwe nzi arankinisha muri make novuga ko yamvyaye so hano Imana ndibone ko ndababwira mwamubona yitwa Lemi Nice afise YouTube channel yitwa Lemi Nice Company niwe muntu akora amafilime menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi niwe muntu asohora filime 3 mu kwezi bambe mu ndwi imwe filime 3 ibaza umuntu akora season 3 na wundi n'umugabo mubona imbere yanyu aberewe sana n'umubogare asa neza ni nawe muntu maze kubona abademu bakunda sana reka rero ndamwakira mu bwami bwa Senga Media TV Lemi Nice bakunzi ba Senga Media TV bakunzi ba filime ndundi aho muherereye yo muva mukagera bikamunkundire ndabaramutse ndababwira yuko muri abantu bagaciro muri abantu babagabo muri abantu bacu eka kuvyukuri ntabwo muri abafana ahubwo muri n'inshuti zacu nziza turabakunda cyane ndababwira ngo tutatangura ikiganiro mugire subscribe kuri Senga Media muce mugenda muri Lemi Nice Company mugire subscribe murabe filime ziko zirahaca nukuri bisigaye tubandanye ikiganiro hama akantu kabi bavuze rero wa munyamakuru yego bavuze akantu ngo abakobwa bakunda wambeshe cyane ndabona Lemi Nice ubundi wowe ushobora kutabibona none ndagira nabibona ahubwo babura aho bagukura gusa abademu mu gisagara baragukunda sana ivyo nyene ntabwo ndabitse ntabwo nzi ivyo ariko niba abanyene bankunda nanje ndabakunda kuko filime zacu zirabwa n'abantu benshi batandukanye bashobora kunyonyene bankunda kubera ko keshi nkunda kubakorera byiza muri filime na cyane byari umudemu umwe yambwiye ngo udafise ubwanwa nka burya bware je nitwogendana no mwibarawa yene numva aha kwino si abantu dukunda ibintu bitandukanye hari undi mukobwa muhura akubwira ati vraiment je sinkunda ubwanwa akamaro akaba n'ikindi gihe kandi kuhura n'undi muntu akubwira ati je vraiment ndakunda umuntu w'ubwanwa nkuko hari n'abagabo benshi bakunda abadamu bafise ibisusu canke abakobwa bafise ibisusu n'abandi bakunda abakobwa bato kuvuga ngo aha muri no si umwe wese arafise amakategori akunda canke ibintu akunda rero aho nyene umwe wese abafise icyakunda guko burya igisi n'uruzi keshi umwa amazi ushoboye yego Lemi Nice filime yitwa 666 ni filime yagaje abantu mu gihugu cy'u Burundi Lemi 666 kubera iki 666 kubera ko ni filime nanditse ndabye nisunze ku buzima bamwe babamwo ubuzima keshi nayo maze igihe nk'indi bintu by'inkundo cyane ariko ndana nako kantu 666 ni ikintu gihurikiyemo gusenga umuntu akorera satani n'abandi basenga benshi bariko barayiraba bashobora kuhigira ibintu byinshi bitandukanye byabanye n'ibintu by'amareba ibintu by'imyuka mibi hari abantu ngahanze babikoresha gusa tuba dutaza ariko kenshi hari habo twa turiko turakoma tutazi canke bazobikora niyo mpamvu rero nazanye 666 kandi ni filime benshi bavuze yuko yashoboye kuba yo bafasha yego
Remi 666 tuzi yuko nibidodo bazoshira ku bantu b'inyuma y'inosi bihurira herero nino filime yawe. Iyi filime yanje ni kuvuga ngo n'umuntu yarakenye beshi bagenda muri 666 ngisigura Eliminata kuvuga ngo nabantu beshi bagenda mu bintazi kugira ngo bashobore kuboronka imitungo kandi ijya filime nyene irabivuga ariko rero igitangaje ya mitungo baba barose ntikunda kuramba cyane kuko aba ari ibintu bitavuye ku Mana. Muntu w'Imana uko umeze kose uko woba usa kose amafaranga wowe ufise cyangwa uko wowe umeze kose utemera uhoraho wo mu ijuru kubyukuri ndaganda kubwire byose nubusa uko iyo Mana niyo yaturemye iyo Mana duhumeka umwuka iduhaye ku buntu nta munsi numwe ibuze ati vaho ubwiye rero Imana burya niyo kubaha cyane. Yego okay abantu baca batahura reka mpamagarire bakunzi basenga Media TV genda kuri YouTube yitwa Lemi Nice Company murabe filime zimeze neza ntigera barambira nta na rimwe wigera ura filime akubera ko burindwi asora episode zitatu bantu b'Imana burindwi asora episode zitatu no kuvuga ngo abantu bose bari kwa Lemi Nice kuri YouTube yiwe ntibigira barambirwa filime zamaza sohotse si wa munakora filime uno musasohora episode imwe muce muri 7 ukwezi no burindwi asora filime zitatu no kuvuga no musi zagiye ko ejo habari kiyindi hirya ejo habari kiyindi niwe muntu wa mbere akora cyane mu gihugu cy'u sasa Lemi ubuzima bumeze gute hano mu isite? umeze neza nyene turahenda kabisa. Ego Lemi ndashaka kumenya challenge kuvutangura gukina film abantu banje barashaka bamenye nihe challenge wahuye nayo rero? Bro nahuye n'ama challenge menshi sino yavugira ngaha ni menshi cyane ndashaka kumenya ibabaje cyane ni menshi cyane ariko uko biri kose je ndi wa mugabo dacika intege ndi wa mugabo igihe cose ahora yumva yo haguruka akagenda nubwo yo baryamye arusha canke yumva bitameze neza nubwo mba mbuze umfata ukuboko mba numva no haguruka hama nkagenda nkatambuka kubera ko aha nk'ubuzima turimwo haraho bisaba ku fightinga kugira ngo ejo kumbure urabe uzosige inkuru nziza ku gasozi ubayeko canke nyene n'umuryango wawe uzobeho kuko nawe wabayeho. Rero challenge ntizibura ariko ibiduca intege ntibibura ibidaduca intege ntivyabuze ariko nyene tunaendelelesha kabisa. Maisha ni kuendelelesha ni kutafutisha. Ego Lemi muri filime hari utuntu twinshi bagenda bavuga ngo inzankano ngo ntibahuza abandi ngo baraboostinga Lemi wowe ubona gute byo kuboostinga? Rero je ntabyo nzi ahubwo nibyo nabo baboro bankana jewe si nkunda kubashira ku mwanya guko jewe icambere uko je nsanzwe meze icambere ntushobora kumbabaza nubwo wonkoreye iki ntushobora kumbabaza kuko kujya kumbabaza kwawe ndaguhinduramwo umunezero wanje urumva. Rero ayo bavuga ngo kwankana canke kugira ki aya mabifu je ntuzombona imbere y'abantu kwagiraniye beef kamunazingua nakuacha naenda urumva ugombye kumenga ushaka kugirana beef ndikomereza nkigira ese umuntu je umbwiye ngo uranya nka canke umvuga ibintu ivyo biba bintwaye iki ahubwo ikintu jewe nko ncanja ngaho nkikorera akazi kanje nkikubitira amafilime 3 mu ndwi ivyo biba bitwaye iki urumva. Rero mbabo bankana ni bakomeze bankane ariko je vraiment nta kibazo mfitaniye n'umuntu n'umwe abo dusangwe dukorana mu gukina film. Oya Lemi nike kintu nirihe kose umukinyo yokora ugahita umbwiye ati wenda gusezereye ntugende? Ako kantu rero nibaza ko ari privé y'akazi ayo n'amabanga yo muri Lemi Nice Company. Rero ako nibaza ko katoja ngaha anye kuko hariho ukuntu ingo nyinshi canke ama company menshi arafise ukuntu abatunganijwe n'amategeko uko aba atunganijwe kuvuga ngo uwo muntu yaje ntakurikiza amategeko tugira ko muri ico gihe nyene urumva ko aba atari we wacu
yego Okay, Remy, hano mu gihugu cy'u Burundi hariho abantu bagize nk'ishira hamwe bagira akagwe ugasanga abo bantu filime zose bazibonekamo sinzi ko urubibona nagasanga filime zose bazibonekamo nkande rero nkande reka tuvuge nka BMT bifise abantu bitwa bakadora vere bayizo Chris nama filime make utabasangamo ndashaka kumenya ese kubera ikiremi utigera ugenda ngo uzane bari abakinyi bahari ahubwo wowe wizanira biwawe gusa utigera ugenda ngo ukorane oya ahubwo nawe wabiravye nabi kuko narakoze filime yitwa Kibegwa naragenda zana kadora vere nyene wavuze ndamukora muri usivye muri Kibegwa ariko nta indi filime naramuzanye ariko kandi no muri Sisa Swasani Sisi harimo Mr Khan akaba ari warakina nyene muri BMT hakabamo na Angeli kuvuga ngo buri gihe jewe ndakora ama collabo guko noneho mfitanye umubano mwiza n'abagenzi banje nta kibazo kwisi navyo tuba twifuza ego Remy ugerageje kuraba rero filime yo muri 2022 na filime turiko turabona no munsi itandukaniro riri hehe ese twarevuriwe canke turacagerageza kugira ngo turabe ko twotera imbere twarevuriwe cyane kuko ndibuka 2022 nta ushize kuri YouTube wararindira basi Imana yo guha no kurabwa n'abasi n'abantu igihumbi ariko no musi twapostinga kuri YouTube mu misi 2 tukafise ibihumbi 10 kuri twege bato bari abandi naho ugasanga afise ibihumbi 80 kuvuga ngo filime ndundi yarevuriwe kuko biragaragara neza ko duca nk'igihe twobigumya tuzotuna postinga ku misi 2 canke 3 ugasanga dufise ibihumbi 50 n'ijana ahubwo tuzosirura n'ibihumbi 200 kujya kwa abandi baho hakujya mu bihugu byo hanze tubona ba Cramvevu n'abandi hariya ego ari bivuze ngo twebwe tukiri hasi kano ngo twebwe tukiri hasi ese wowe mu bantu bari hasi urimo uya rero sinkunda kwishira hejuru je mba muna nyene nkiri hasi kuko ko aho ushaka gushika sindagira no kuntuso ndishaka gushika kure cyane rero sindagira no kuntuso niyo mpamvu gati ndacari hasi kandi burya udurabe umwembe iyo uri ku giti hejuru umaze gusha ukabona ko wahiye muri cyo gihe burya ntuguma hejuru urakoroka iyo ukorotse hasi rero haraho widudura ukagwa kwibuye cyangwa ukagwa mu bivu ukabura kubera uba wahiye rero hubwo uba ugomba kuba wo kwigumira hejuru ukaguma basi udahiye kugira ngo ubashe kubaho rero nanjye si nkunda kwiyemera cyane kuko iyo wiyemeye biba bifuye okay Remy ngirenda kubaze ku muntu yitwa Byuka Cynthia kubera iki tutakimona muri la Remy Nice Company muzomubona ashobora kuba yafatiwe n'utundi tuntu canke ari mu ikonje ariko muzomubona nyene muzomubona ariko muri Remy Nice tuko turakina amafilime menshi Remy Nice akina amafilime menshi nkundi ko nkina filime zibiri ndiko nkina Nzirorera nkakina na Sisa Swasani kandi zose ziko zica kuri Remy Nice Company rero ashobora kuba atari muri izi ejo canke hirya yejo ukazomubona no muri izi yego abantu bavuga ngo ngo Remy yaramwirukanye se cyangwa bati jiki kibazo nzokibaza Remy nibo mwirukanye canke nuko muri naniza batarimo mino misi urumva ibintu bya filime rero biragoye hari uburyo umukinyi aza agakora afise umwanya agashuha ejo agafatirwa n'ibindi bintu ko nkujya n'umumama afise umwana hari aho yafatiriwe urumva ufatiriwe je sinza guhagarika sibyo ufatiriwe ndabandanya n'abandi bantu mba mfise rero urumva ntabwo novuga ngo iki ariko kumbure igihe nicagera muzo kongera kumubona kandi ni n'umukinyi mwiza cyane yego okay Remy kino gihe mu gihugu cy'u Burundi hari utuntu nyene abantu baba bagira ko gufuka gutera ivi sinzi kubona gutera ivi ugafuka mukamwambika umukobwa impeta bijya wabikora ndamukunda no bikora gusa ndamukunda
none urukundo wo gwitiki hari abantu bavuga ati jewe kabisa nubwo nabanda mukunda gute je nta umugore n'amashurwe yacu buryo abakobwa nubwo rimwe baduhemukira iyo ahuye n'umuntu agukunda ku by'ukuri ububona ari buri kimwe cyose rero ntacyo utamuterera ivi mu gihe rigaba ari umugore wawe ari umuntu muzomarana umwanya muremure rero ujya mu uzomana umwanya muremure ubuguma wamugomba kubahana nk'uko bavuga ko aba ari akagufa ko mu mara yawe rero ugomba kumuterera ivi ugomba kumwubaha ari ikintu kidasanzwe kuri wewe hari imikubi nguri romantique cyane iyo iri mu rukundo yawe bimeze gute nyene ndabizi wibaza simbo oya nyene nta romantique cyane uyibona gute uyibona gute romantique n'abakobwa bakora kuri aba ati no mutipa romantique oya romantique cyane kuri wewe uyibona gute romantique ni wa muntu yita ku mukunzi wiwe amaza tuntu twose none nk'ibyo wewe ko tuko turakora ikiganiro yiri kuravuga hano ndabiboneye rero kuravuga ngo kuburya ngo umukobwa ngo mukunda ngawara kagufa ko mu magufa yawe oya muri make urumva nuko babimeze nta muntu numwe adakunda nawe ndazi ko wewe huko ari kwihera ko nawe ndazi kubizi umuntu wese kuko nta kuguru kuzo uri inimero yako cyangwa ikirato cyaco okay Remy basi biramaze gushuka ugahemukirwa n'umukobwa keshi ariko ngomba kubyibuka kubera ko ni bya bintu nyine bidusha intege ubundi nyine naguhemukiye ntaba yari uwawe ubundi uwawe muragumana wawe ntiyipfuza kukurekura uwawe niyo hoba hariho ingingo 85 99 dotuma mutandukana izo ngingo murazirengagiza kugira ngo ivyanyu bibashe kuba byobandanya ariko utari uwawe nuko mufakano gatoyi aragusiga kigira uko nyine ntaba ari uwawe ariko wawe arakuryama ko nubwo woca mu bihe bibi na byiza arakuryama ko kenshi muragumana okay Remy nice urashobora kutubwira inkuru y'umukobwa umwe yakubabaje burya rero jewe kenshi simba nkunda nibuke ibintu byambabaje uko naco biba bije kunyungura ego abatubabaje ni benshi gusa akantu nibuka kamwe nuko hariho wigeze kunsezerera mpoye ubukene bivanye n'ubuzima nari ndimwo turatandukana aragenda pe kubera nyene ubuzima nari mfise icyo gihe bitari byoroshe nicyo kintu mpora nibuka kandi ni nacyo kintu cyatumye mvuga tereka nkore cyane ndabe ko ejo kumbure hogira nanje n'unyemera kuko nari maze kubona ko abo bigeme bo ngaha hanze bamwe kandi nibyo barundi ndabatahura nta muntu numwe yo kunda abaye mu buzima bubi nubwo kenshi ntawe uba abishaka gusa nuko kenshi biba bigoye kugira ngo umuntu abishikire yego Remy uno musi wo mudemu yaguhoye ubukene muhuye biba bimize gute akubwira gute sha nyene simba ngomba kumwibuka tunahura kuko kenshi oya ni inkuru ndende ariko twafata ikindi gihe tuzatwikora ikindi kiganiro ariko ni birebire sinumva ko no bivuga ngo ndabimara ariko reka tubigeze ngaho ariko nyene yarabayeho ampoye ico kintu kabisa Remy ubuzima bw'ubukene narinze ko ari je yene nabuciyemo iyo uri mu buzima bw'ubukene uravye nko mu myaka 6 iheze cyangwa imyaka 10 ukaraba none umunsi urabona buriya buzima wari mu myaka 6 aharaho buhuriye n'uburi mu munsi ni kuvuga ngo ejo nejo rimwe nakubwira yuko gucika intege atari byiza hari aho uba ugomba kuva hari naho uba ugomba gushika sibyo rero ni kuvuga ngo iyo udakoze cyane n'ukuri biraba bibi cyane kurusha niyo mpamvu abahinga benshi bavuga ngo nutabira icyuya cishi mu buto uzomena amaraso menshi mu busaza niyo mpamvu tegugwaruka twatugwiri tubwizwa kugira ngo dukore cyane kumbure
aka kanya tugifise inguvu ukejo canke hirya yejo tuzosaza izi nguvu zitakare haba mugihe rero tutakoze cyane mu buto tuzobira icyuya cyinshi tuzobira icyuya amaraso menshi mu busaza yego nuko rero urumva niyo mpamvu keshi 80% nubwo dukora byanka tugomba kuba twakora kugira ngo turabe kumbure ko tworonka icyo rirenza. Okay, Remy, nutuye tu defo ukunda kubona mu bakinyi ba film? Sha sindavyitaho ibyo. Sindavyitaho cyane kubira kuko ubwo je ndabayi wanje. Ubundi je sinshije ibintu by'abandi bantu amakosa y'abandi sinkunda kubita uko dija ntaba ndaba. Ahubwo ndaba iby'iwanje cyane no gusora cyane. Ariko urakunda gufata umwanya ukaraba amafilme y'abandi? Ndayaraba nyene. Nihe film ubona iri kirasoka kino gihiryoshe imeze neza? Zose ziraryoshe. Zose ziraryoshe. Ziko zasoka zose ziraryoshe kandi abakinya amafilme yo mu Burundi barateye imbere basigaye bazi kwandika basigaye bazi gukina ni sawa. Yego. Aya Remy hari umutipe umwe yitwa Nyamapro ngiramuzi cyane. Ndamuzi. N'umuntu akunda kuvuga ngo aba bizuko agize kuri Remy Nice kavuga tukya nabanza kure. Agize kuri Remy Nice. Ahavuga tujya ntabanza kure mu bantu bariko barakora cyane mu Burundi ntari kubera ko filime ziwe nteze kwizana miliyoni. Rero jewe ujya mutipe ahubwo ndamwemera sana. Nyamapro aho uri wubahwe kuko ijyanarize yiwe ndayemera kuko hari abantu ahora koma nkawe mweme nkitwengera. Rero jewe kuba amvuga ko filime zanje ataho zishika ubundi nyene jewe iyo umbwira ikintu kidakunda usa n'umuntu uri kumvugiza vuvuzera mu gutwi kugira ngo mbandanye. Iyo mbwiye ko ibintu bari bibi ubwo arakosora, iyo mbwiye ko filime zanje ziri hasi je ibyo biba bije kunkomeza guko abamvuze munyumvise iyo n'iyindi promo ubundi abangiriye kabisa ahubwo azohora mvuga cyane ndamwemera rwose. Urumva guko amvuga kubera ko anzi hari n'abandi rero atazi atiriko aravuga. Rero nimba mvuze ni kubera ko abanzi nubwo nkina izo filime avuga ko zidashika nimba ari no miliyoni ivyo maze gukora byose biteranije nta miliyoni euro. Ivyo maze gukora byose uzoje kuri YouTube channel yanje urabe miliyoni mfise udoshe bibona uje ko n'ubu nyene urabe miliyoni maze kwinjiza kuri YouTube udoshe bibona. Okay. Diri mu miliyoni zine. Kabisa. Abantu kuvuga ngo urugendo ugeze kure warateye intambwe ya mbere uraduga ugera kure urumwe mu bantu bazamutse mu mwanya muto. Remy nihe bango bakoresha? Shas nazamutse mu mwanya muto ahubwo nyene naragwanye ni kujya kuntu jewe umwanya munini yankora ijoro n'umutaga. Urabona ni jewe kenshi wanashaka ngaha mu Burundi sora amafilime menshi cyane. Yego. Rero nibiba byoroshe nkundi ko ntangaye filime zibiri kandi mu ndwi kuvuga ngo mu ndwi ntegeza gupostinga inshuro 3. Rero urumva ni kuvuga ngo nubaho cyane ukora cyane ugakora ijoro n'umutaga ntuzonganya nuriya akora ku mutaga gusa. Uzosanga hari ikintu gito umusumbya kubera kuzoba witanga cyane. Rero nanjye suko kandi ndi n'umuhinga cyane mu gukora filime canke mu kwandika filime ariko ineza vuga ngo naraduze sindanashika naho ne gusa ni ubibona ariko merci ariko ngo nuko umwanya munini ya cyane sinshika intege kabisa kandi ikintu coza kenshi intege kabisa sinibaza ko coba kimeze nkihari ni filime kwenda mbere. Yego. Remy buri muntu wese hafi none buri bantu bose baba bafise abantu bagiye babapushinga bagiye babafata ku mugongo. Remy ninde mukinyi wa filime ngaha mu gihugu cy'u Burundi uvuga ati je no muntu yaramfashije mu bijanye n'ubumenyi mu bijanye n'ubu yagufashije nyine uvuga ati jewe kuba afise nabo n'ubumenyi nakara afise ikintu yaterereye? Ebana reka ndamushimire Samuel Harerimana ahari hose
Imana imuhezagire. Kabisa. Ni Mr Sami yaramfashije cyane atana kimwe nzi, arankinisha muri make novuga ko yamvyaye, uko biri kose ndabikesha we. Je sindi babandi baza kuvuga ngo nakantu yamfashije nukuri. Samuel Harerimana yubahwe, nubwo no be Mr Sami, nubwo nzobura ico ndamuha ariko nzokimwubahira ico kintu ko yakimfashije. Nimba uno musi ndi imbere y'iyi kamera yawe nuko Samuel nawe yashize mu ruhara kugira ngo wewe n'abandi babashe kumenya. Ego yarakoze cyane kandi Imana imuhezagire. Igihe mwari muri kwa Mr Sami, abantu mwari kumwe mwese ni bande byanse ni bande byakunze? Rero urumva no kuvuga ngaho onye biraza kungora guhishura, ariko ngo navuze ngo umwe wese isi n'uruzi umwe amazi ushoboye. Kuvuga ngo iyo ugombye gufata inzira runaka uragenda, iyo ugombye kugendana n'abantu ari abacika intege bagasubira inyuma. Rero bishwe turi kumwe benshi, bamwe vraiment ntibagikora, sindi kumurasha kwa babonye atayitara yabo, ariko nyene ahakwinose umwe wese ntawazamwe muri filme n'uyundi. Umwe wese nimbaje abazi afise objectif kugira ayishaka gushika ni hagomba kugera. Rero umwe wese abafise uko agomba gukora. Aho twakorana benshi ntukiri kumwe benshi, bamwe barabihevye abandi baja mu bindi. Ego Remy, uno munsi yariho ibintu usanga biharawe nakayumvise kadiri hanze aragiye. Remy, niyihe diri woronka yo hanze ukacu tuheba gukina film? Jewe rero urumva ibyo sinobimenya kuko ntaho ndaronka. Igihe ninayironka nzobimenya. Ariko ari umuntu wese avuga ati sha jewe ndamutse ndose diri mu gihe niki noshange. Oya, igihe bizokunda nzobimenya, ariko nyene urumva ibyo ntibirakunda. Ni kwa kundi kumukene kumubuza kwiyahura ngo byo bizokunda. Rero je kenshi nizera ibyo mbona. Ego wizera ibyo ubona, ibyo utabona ntubigire uvuga ngo bizoba. Okay, dufite abakinyi babiri ba filme, umwe yitwa Mimi Mireye, undi yitwa Inari Jera. Bari mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe ngo bayakobwa ntibazongera kugaruka. Ese nka Remy Nice ugerageje kuraba ino industry yacu ya film, kubura Mimi Mireye na Inari Jera go baruruhombo kubura. Mbo muri make nagyo niterambere ryiza kuko yaraye ko barakora, bariko baduza idarapo ry'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda. N'abarundi kazi. Rero kijana cyo n'ikindi kintu cyiza je sino kigaya. Ariko kandi banagarutse nabyo ni byiza. Ego. Okay, wowe ugerageje gukorera kuri analize y'abakobwa babiri, ukaraba imboga zabo bafise nga, ukacura abana filime, ukaraba filime bakora bari nga, ukacura abana filime bariko barakina mu Rwanda, nirihe tandukaniro? Bo rero navuze ngo umwe wese arafise ukuntu akora. Jewe igihe niko ndavuga ngo nyama yambwira ko nkora filime zidashika, bango je nimba ari jewe nkoruku nyene. Ariko nawe urabona ingene abandi bakora gute? Gute? Wowe ntushobora kubona umuntu ukavuga ati sha hano hantu ntiwakoze neza kabisa arabongere akari. Aho rero jewe sinkunda kuraba ibintu by'abantu bakoze nabi. Keshi nkunda kuko ibyo ntibisamaza. Ukiye batereye amagara hejuru mwese asamaye. Kira. Okay. Bakunzi basenga media nihangadira cyane akagripe ni hatari. Umbre nijwi murumva ko ryasiye ntibihinduka, muri hangana cyane. Barabizi kino gihe imvura ibiri kirashaka kugwa. Kabisa ntabwo kameze neza. Ego. Remy, mu buzima bwa busanzwe nikiye gihe umaze gucamo kibabaje hari habaye iki? Ni byinshi sindo nabyibuka, ni byinshi cyane. Ariko gende mungi ibyo bikata nta kibazo. Romba lindiye. Merci sana kabisa.
tubandanye Ego. gusa turangiza mu mwanya. Remi nariko ndakubaza ati ni kihe kintu mu buzima bwawe bwa misi yose wigeze gucamo kibabaje cyane? Ikintu cambabaje cane ni umunsi mbura mama wanje. Ico kintu carambabaje cane umwanya muremure. Mu nyuma kandi ikindi kintu cambabaje gose caje kimbabaza cane ni igihe nabura papa wanje. Ivyo nivyo bintu bimaze kumbabaza bikanankomeretsa ku mutima. Yego Kabisa. Remi ndakunda kubaza abantu bakadutera udukuru twikintu cabamaramaje. Umunsi wigeze kumaramara. Byari bimeze gute? Byari byagenze gute? sindavyibuka. Sindavyibuka ico gihe. Umunsi wamaramaye ntiwibuka? Hafi kweli. Yes nanamarama ega. Ngaza kariyo mpamvu. Wese nakubwiye ko atakintu kimwe ntwango kimbabaza. Rego maramara wababaye cyangwa wagize. Nibwira mu bisoni. Happy. Kabisa. Remi doterera agakuru umaze kubona canke kamaze kuba ko kagagutwenza cyane. Kuruga baje. Yego. Gakuru. Shaje w'inkuru. Ariko umwe mu bantu bagira inkuru nyinshi iri kuraganira n'abajama. Yego ndakuzi cyane. Oya si inkuru nyinshi cyane uko umwanya muniniya ndawumara mu bikorwa byanje. Ntawo bari nkunda kujamwo si cyane. Ariko iyo kumwe n'abajama je turamaze kuba kumwe biri private. Kateye inkuru nyabaki. Turaganira ivyi. Uranantwenza aho uranado twenza n'abandi twari kumwe. Ni yaho inkuru nakubwiye. Sindazibuka neza. None nanje ntabyo nibuka neza nyene. Ariko impamvu nabikubajije nuko ufise inkuru nyinshi. Iyo uri kumwe n'abantu ntago ceceka biba. Nta umuntu wasanga uri kura Boeing. Iyo abantu bose muri kumwe baba baryohewe baganiriza fresh. Niyo mpamvu nacyatse dutera agakuruka. Oya nyene numva bana ntuze tuba turimo na mood tuba turimo. Rero kuvuga ngo notera inkuru runaka kuvuga nyene inkuru nta diraza uko nyene kwa muri kumwe n'abandi bantu. Ariko sinunze namubwira ngo nibuka inkuru twavuganye na naka ari urusaku. Kabisa. Ego Remi ndagushimire kwanza kuba wemeye ukigora utameze neza usakanuka ka gripe aho ukemera nkaza tukakora ikiganiro. Ni ibintu byiza cyane ndabigushimira. Nawe urakoze cyane tugeza kwitanga kuko ubundi namwe nyene muraba boss bacu murabashikana ibikorwa byacu kure. Ego ababosi n'abafana nibo ababosi bakuru. Kabisa. Remi gira kano kamwe akajambo kamwe canke tubiri ubwira abakunzi ba Senga Media n'abakunzi ba Remi Nice Company. Bakunzi bacu bakunzi ba Senga Media bakunzi ba Remi Nice Company. Reka ndababwire ko mwakoze cyane abatanguye ikiganiro kuva tugitangura kugeza ku musozo. Mwakoze cyane kudukurikirana hanyuma ibyo umuntu twohindura uko mushaka ko twomera ngaho nimwandike ngaho muri commentaire mutubwire ukwiganiro wacumvise ibisigaye mutubwire n'ikindi kiganiro twabakorera runaka tuzokibakorera murazi keshi turabagamburukira murabizi. Rero mugira umugisha mugira aho muba mubawe muronke ibyo mushaka amafaranga atahi wanyu. Mwakoze cyane Imana ibongere bijya mushaka byose. Ego Remi akabazo kanje kanyuma nibutse unyene Remi iyo abantu bavuze ngo uri njyajya wowe uvyumva gute uvyakira gute? Jewe ndi njyajya hafi nyene urumva bisanzwe kubera ko aha ku isi kuvuga uwundi muntu canke kuvuga ikintu ntibavyishe ntibitangira amafaranga. Yaba nk'umuntu yavuga ikintu kuba gitangiye amafaranga burya nta wovuze umuntu amuvuge burya nta muntu yovuze umuntu ngo amuvuge uko nyene. Rero urumva kubera ko umuntu wese asubira kuba yovuga icyo ashaka nuko nanjye ubunyene bavuga ati wowe uri njyajya arizo uri njyajya
kabisa uretse n'ibyo bimaze rero urumva kumita imyajya ntari njyajya ivyo ntacyo biba binantwaye wamvuga iki canke bagira iki jewe ubundi nyene ivyo ntacyo binandara ahubwo ndakomeza nkagukunda neza ukaba umujama wanje ntaribi nubwo woba wowe imbere njyajya ivyo ntacyo biba bintwaye nkakomeza akazi kanje nkagakora nta kibazo kano kantu mpamvu nakakwajeje kaza gufasha abakunzi benshi basenga Media TV ego aso bakunzi basenga Media TV murazije nta kindi kintu nkurata kubashimira imisi yose amba ndabashimira mba nciye bugufi imbere yanyu akubera ko muri abantu bagaciro cyane so reka ndabinginge cyane muri gwa rukundo nyene musimbire kuri YouTube zanyu mugende mwandike Remy Nice Company mukorere subscribe no mudrama arakora sana aritanga cyane kugira ngo mwame muryohewe so natwe kuri Senga Media TV nyene iyo mukoze subscribe iyo tubona abantu muguma muduga biraturyohera cyane kubera ko biratumotiva biduha izindi nguvu zo gukora cyane muri abantu bacu ndabakunda cyane bivuye ku mutima Imana ibahezagire cyane.